kw'ishuri nagenda mfise ikabutura imwe mu kwa yindi nkayitwara nyene ndayivoyagiza mu vyondo. Narigeze kuja gusengera ahantu ku rushengero rw'abafekabu rwari wacu, sinamenya ko yacitse kaka elastike, ngira ndaduga ku tu escalier twari tuhari kuko nari mbangutse, burya ikabutura yasigaye hasi naduze abantu babonye umuntu yamburiye mu rusengero. Wowe rero wowe ntugoye kuryamika, burya je nari hagaze guca nyene ukumbona, baca bafata zirya pine za gitrosi zitatu kubera sinere bwabe muremure nkuko, burya barazigerekeranya, barazincomekeramwo, barazigerekeranya hejuru, baca bafata ikarato barayitabura, baca barafundikira, baca bagereka ko nibuye. Bakunzi bahori CANAAN TV, turanezerewe cyane gusubira kubakira muri kino kiganiro tugiye kugirana n'umushitsi twabazaniye, kandi ndazi neza ntakekeranya yuko muza kunguka vyinshi. Rero imbere ko dutangura kuganira n'uyu mutumire wacu, nagira ngo tubanze dusenge twishire mu biganza vy'Uhoraho. Mana data rugira vyose uri mwijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza kuri Imana dukunda, kandi Imana dutegurira ivyizi ko bukeye nuko bwije. Tugushimiye umushitsi mwiza utuzaniye kugira ngo atuganirize. None ndasabye ngo ubwiza bwawe bumuganze, kandi buganze n'abazokumva ikiganiro twagiranye nawe. Wemere mpwemu yera wivange muri vyose kugira ngo ivyo bateguye binezereze imitima yacu. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko vyose biza kugenda neza, hama icubahiro cose kibi cawe, nkaba ndasenze nizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Rero nagira ngo ndakwakire kuri ino mboneshakure kugira ngo banze widondorera abashitsi, kugira bakumenye, bamenye uwo bagiye kuganira nawe, bakumenye widondoro uriwe. Ego. Narahaliwe, naracunguwe, ndumwana w'Imana, nduraganwa na Kristo, none ubu ndidegembya. Haleluya. Ndabaramukije cyane bakunzi bacu, je ku mazina yanje nitwa Niyongabire Eric, navukiye mu ntara ya Ngozi, komine Busiga, zone ya Mparamirundi. Abaje ku Kanyaru wese murahazi. Ego. Hanyuma none Eric turiko turaganira, nashaka nkubaze none kumenga ugarukirije hafi, numvise uririmba, none urakijijwe, uri umwana w'Imana, ushobora kutubwira neza uriwe ukatwidondora? Ego. Niyongabire Eric, muri ko murayaga nawe, ndakijijwe. Ndakijijwe, narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko bwa mbere sindari nkijijwe. Ariko ubunya narakijijwe. Amen. Rero nukuri ndanezerewe cyane gose kukwakira kuri ino mboneshakure. Nanje ndahimbawe mu kutugendera kugira tushinga intahe, tushikirize ivi turimwo, tuvugire kuri ino mboneshakure yacu. Rero urazi rero igitubana nifuza ko tuganiriza, nagira ndakubaze ndiko ndaraba ingene umeze, nkabona uri kurashima umwami gutya, uvuze ko utarukijijwe, none wotubwira ubuzima bwawe wabayeho kuva umwana muto kuvuka, mbega vyagenze gute, wari umeze gute, wavutse umeze uko nyene canke n'ingorane mwahuriye mu nzira, vyagenze gute? Nagira ngo utwibwire vy'ukuri uriwe n'ingene ubuzima bwawe kuva ukivuka bwari bumeze. Wavutse umeze uko canke? Ego, njewe niko navutse, navutse mfise ubumuga butandukanye. Navutse atamaguru n'amaboko mfise, nkuko muri ko murabibona, mfise ukuboko kumwe nako nyene kuri kw'intoke zitatu.
novuga yuko yumva amaguru yo nta buryohe bwo kuguru nzi, ntivyoroshe kubona mu muryango havutse umwana ameze guca, areha abavyeyi babiri umuntu akomokako ntibavyakiriye kumwe kubera ndibuka yuko barambwiye ati mama wanje bamwankiye muri maternité, kujya umupapa aja kuraba ati bamutelefonye umuvyeyi wawe yakize iki, umuhungu ingurabe ukunuku, uraza umuvyeyi azanana akanyamuneza, amaze kuza baramwereka ati nguyu mwana wawe wavyaye nuku Imana yakuhaye. Amaze kunkubitija kijisho aravuga atoya ahubwo murabasaze ngira mu mpaye uwundi, ati kubera je nta mwana nta gisigo nk'ico nta gihume nk'ico nta kintu nk'ico twe twigera tuvyara mu muryango wacu. Aravuga ati ahubwo uwamuvyaye ajana iyo yakuye, ntanakatisha ikirenge ava ngaha mu bitaro aja iwanje. Mama rero yahukaniye mu bitaro abatari babizi. Yahukaniye mu bitaro. None ndakwibariza, wewe uri kuraraba umuvyeyi wawe aracariho, waramubonye papa wawe? Papa wanje ariho n'umusore kubera ni jewe ndifura. None nta nagashusho yoba ufise ka papa wawe, nta n'ikintu na kimwe wabona muhuriye ko cotuma abona kuri umwana wiwe? Ahubwo mu bana bose afise ni jewe dusa, nta nundi yamutoye. Abandi menga nabazana no hubwo. None acara kwihakana aravuga ko atari we yakuvyaye. Hanyuma none mama wawe vyaciye bigenda gute? We yarakureze canke nawe yaciye aguta, vyagenze gute? Urumva mama yaransamye inda nk'abandi ba mama bose uko basama inda, hama arambungenge amezi 9, amaze kumbungenge amezi 9 mu nda yiwe niho yaja ku bitaro. Je navukiye kuri hopitali mu Kayanza. Jewe ariho umumama twahuye yanyakiriye nyine mva mu nda kwa mama, yari umuganga yarapasiyonye, twari duhuriye ahantu muri cross kwa Karufani, barahaza abanyakayanza. Mu munyokuru ndabona ari karandaba, nanje ndiko ndisimbagurikira kwa kuno kwanje, mbona umunyokuru agize ibigumbagumba vyinshi, mbona umunyokuru ararize, ndavuga zijya ni santima nyene ziwe, ntamva nanje nari mvuye mu Kirundi ntavyo nitaho. Ako mbona arampamagaye arambwira ati wewe ni jewe nakwakiriye, jewe ndi umuganga, nari ndi umuganga ngaho haruguru ico gihuvuka, nari ndi umuganga wa haruguru kuri hopitali. Ndavuga sawa ni vya bintu nyene vy'abamama. Arambwira ati jewe nifuje ko tuyaga, aha ndumva ndemerewe ku mutima. Ndamubwira ni vyiza, jena none ndakubaza byose uranyishura. Ndugurutse kabisa ati jewe mbaza nta na kimwe ntaza kukwishura. Umumama ndabona nyene ko afise ikintu ku mutima kimuremereye, araturikisha ararira, hama arambaza ati wewe woba witwa kanaka? Izina ryanje yarivuze direct, woba witwa niyo ngabire? Banza kwikanga, mugaca mvuga ati uyungira ni inshuti nyene naza aragendera iwacu, arumva izina banyisi, kumbe iryo zina mpamagaye barinyitiye kwa muganga. Buriya niyo ngabire nagiswe n'abaganga banyakiriye, kuko ico gihe hari intambara ntiyari bwahere neza. Juko je navutse 95, bambwiye ati intambara ntiyari bwahere neza. Umumama arambwira ati jewe ni jewe nakwakiriye uva mu nda kwa mama wawe, izina niyo ngabire, ni twebwe twari kwisi, nimba bararengeje kirindi nta bindi. Ati none byagenze gute kugira mu nyiti izina ko umenyereye izina ryita abavyeyi, none mu byagenze gute? Arambwira ati wewe ukivuka wavukiye kwibi bitaro mu Kayanza, hagize umuvyeyi tugomba kwakira amatara baca bayaca. Ati kugira bitwaze ko amatara yacitse sinzera amanyanga yabo bagira. Ati burya abavyeyi bose baja kuvyarira ko bibitaro nta mwana numwe batahanye, mama wawe niwe yatahanye umwana. Ko nukuri harigenda vyibuka nkavuga ati nico gituma naciye mfata ingingo yo gukizwa. Ndavuga ati hari ikintu Imana yatumye imbaho, iravuga ati mpaka cya kintu nakuremeye nagutumye ugishikanye. Kuko ndumva ko mfite ideni Imana. Arambwira ati wewe izina tumaze kubona vyanse ko amatara acika,
kugira nawe kumbure tukunige canke sinzi nawe ivyo yari uko babigenza ariko yabivuze nko muri iyo muko kuntu nyene ati uwaca amatara ati wavutse amatara yaka nta mutifiro yari yihari yo kuvuga ngo umwana ngo yavutse yapfuye ngo nuko ameze uku vyaranse ati twebwe nyene twahise tukwita niyo ngabire. Mugabo sinzi hari hakabaza nagomba kukubaza none kubera ikibica abantu bo nawe yabivuga uko n'ibigumbagumba vyinshi kuko iyo ni ntahe nahawe n'umuntu yanyakiriye mu nda urumva rero ko umugambi w'Imana yari karavuga ati kumbe babandi nabo bapfa uba bangana nk'uko akurumva uba bangana nk'uko uracariho wewe mbere no kugira usigare umuntu yavuga ati nubone ntuzobaho ntacu uzovamwo ntacuri atuyo nyene azoca agenda. Ego Imana ishimwe ko Imana yakurinze. Hanyuma rero mbwira urugendo rwawe none umuvyeyi wawe bamaze kumwirukana we yaciye ajahe yaciye akurera gute mbewe ntiyo baragize umubabaro kubona umugabo we ukamutana umwana atameze neza we wotubwira ubuzima yabayeho nubwo nawe mwabaye mu rugo rugendo. Urumva yuko rero aho onyura urugamba rwa rutanguye kuri mama yahise njana kwa nyokuru wanje avyara mama yego ari naho nakuriwe niho bandeze niho bapfuye urupfu rwa munuko kugira mbeho mama mugabo mu nyuma aranduruka araza aramubwira ati mugore wanje nagukunze ndagushaka twubakane urabona ko ari n'intambara itarahera neza nta muntu azoza kutubaza umwana nk'uyu ntawe uzomenya ivyo ari byo cyangwa uhitemwo kumuta no kugumana nanje utoye iki. Mama ati sinshobora guta ikintu camvuye mu nda nsinzi ico azova musinzi icatumye ndamuronka jewe ndagumana umwana wanje. Ndibuka ko mama yambwiye ati sina mama kuko mama amaze guca ubwenge yabona ukuntu ndiko ndakura nkerebutse arambwira ati mwana wanje abantu je ntaco no kubwira abantu bo ubwabo bazokwibwirira ukuri. Ndavyakira mama nyene ndavuga ati sawa. Ndibuka ko hari uwundi mu mama nawe nyene yandeze imparamirundi yambwiye ati kubera amaze kuva mu misozi wacu naza ndatembera ku izone y'iwacu mvuye mu gacimbiri hariho rero ahantu naza ndashikira mu mama yarambwiye ati wewe ati ndibuka ukiri uruyoya nyogokuru wawe bakuzanye gusenga ati kuko mama nyogokuru wanje yarasenga cane yari mureregiyo ati bakuzanye mu rusengero haje imisi isohotse abantu bose bashwa baduka kukuraba ati abantu bamwe ukazabumva barinamuye ngo none ngo nk'ico n'ikintu bazana mu rusengero ngo nimba baje guhunganira isengero. Ariko Imana ishimwe cyane ababivuze ntibakibarifise umwuka w'abazima ariko je ndacafise ishance yo gusaba imbabazi Imana ndayicumuriye ariko bo baramaze kuva mu bwo buzima. Burya ni kibazo cyane n'ivyo abantu bavuga bawe babanza kwiyumvira ico bagomba babashikiriza. Mama rero arandera uko arahangayika bari bavanye n'umugabo wiwe urumva ko umugabo yamubwiye ati ukatira ikirenge kikuzani wanje ujana iyo wakuye ico gihume cawe jana nico gihume cawe. Aho yamusaba ngo agaruke yabi wabo ngo agaruke waguhebe yari wacu hajya nyine kwa nyokuru. Yego kwa nyokuru. Aravuga toya nta mwana wanje nota. None mama wawe yahavuye asubira kubaka byagenze gute ntiyasubiranye na papa wawe byaranse biranka pe? Byaranse kuko mama yamubwije ukuri ati jewe papa yaramuhitishijemo guhebana nanje no guheba ico kintu wavyaye utoye iki ntoye guheba wewe ngumane n'umwana wanje. Hama rumaze gukwiza imyaka 4 mama aca yaragiye kurongorwa handi agusiga kwa nyokuru asiga kwa nyokuru nsigarana na nyokuru wanje. Ariko rero ntivyamuhiriye kubera mama nyokuru yahise apfa
sokuru yari yarapfuye kera. Hama hasigaye abatonya biwe kuko mama ni wari imfura ya bose. Ko undi mugabo rero aramubwira ati burya urota nabi bukarinda buca. Ati none kubona mama apfuye abo bajya bene wacu tuvukana urabona boca baja kuba bamayibobo boca baheba ishuri nta kuntu noza ndagenda kubakurimira umusara kubacira umusara ndabarironkindera urudafranga two kuri ishuri hama ntaha ngaha umugabo yamubwiye ati ugiye kubafasha uzoca uherayo. Mama aravuga ati nta kuntu no kwemera yuko batonya banje bapfa nabi bamererwa nabi jiwe reka ngende nsiture ngende ndababe hafi. Kandi mama yaragwanya urugamba rutoroshe acarahukana kandi acarongera araja kurera abatonya biwe nanje urumva narimwo yavuga ati n'umwundi mwana wanje nawe acamererwa nabi. Mama acaraza rero n'uwo wundi muhungu rero yari yavyaye ngaho handi yari yagiye we warakomeye ameze neza. Mama rero acararira abatonya biwe barakura bariga baraheza. Jeni vyagoranye gatonya ariko nawe mama yari yagwanye urugamba rwo kunjana ku ishuri kuko yari ishatse kunjana mu irerero mu vyegwa Ingozi. Twumva umuntu yahatwara ico gihe twumva aragize adusabye ibintu byinshi. Yamusabye ngo ngaho tugufasha indaro gusa ngo tuzogo twebwe ngo uzozurazana ngo amasabune ku kwezi ngo n'ibintu byo gufungura urumva ngo ngaha ngo tuzogufasha ngo base ngo tubiravye ngo n'umukozi ngo azanamuronderera ngo mama rero aravuga ati ivyo ndabishoboye no muhira yohaba. Ndakura ari muri ubwo buryo. Yego urumva mu majambo make mama wawe yaritanze kugira ubeho kandi n'abatoyi we babeho. None ntiyasubiye naho umariye gukura warashoboye kuja mu ishure canke vyagenze gute? Maze gukura mfise imyaka 9 ndibuka yuko yaranjanye gutangura mu wa mbere ku ishuri kandi yantanguje muri leta. Umunsi wa mbere rero abana bambonye ku ishuri bakanshungerera ari benshi. Ugasanga hajya dusohotse gukina saa 4 wasanga ikibuga cuzuye ndi hamwe hagati bakubise umuzingi. Ishuri rero barashengerera abanyeshuri cyane. Mugabo mu nyuma vyandurutse bankunda amwe batambonye bavuga ati Eric yabaye iki, Eric yagwaye. Ku ishuri maze gutangura nariga nandika nk'abandi bana mugabo gusa kuja gukosora ku kibaho ntivyakunda kubera yuko je nari mugufi sinagishikira. Mugabo nk'umwigisha yarambaza nkavuga inyishu agaca yandika n'abandi bana. Ndibuka ko haro nk'ivyo ya mwigisha yigisha akavuga ati ababizi mugume mwicariye mu ntebe abatabizi hanze. Wasanga twasigaye nko mu ishuri turi nka 5. Uri mu babitoye nimwe mu babizi narinciye ubwenge cyane. N'abigisha barankunda barumvisije ko nahevye ntivyabahimbaye. Na mustanteri wa komine Busiga yari directeur ico gihe ku iryo shuri Joseph Nahimana yarababaye cyane amaze kumva Terike yahevye ishuri. Nahevye rumva kubera ingorane zitandukanye nari hebeye mu mwaka wa 5. None vyavuye kuki kugira ngo uhebe ishuri? Guheba ishuri urazi yuko hambere hahise abantu bagendana ubumuga ntitwaserukirwa cyane ntitwavuyirwa cyane. Tagize Imana ngo hure n'umupatiri abo wanyu babazinanye n'umupatiri canke bagushikane kwabura amatari urumva ntaco wavamwo. Twaba kure y'ishuri kugira mve mu mwonga twabamwo nduge kwibarabara kuja kwiga cari kibazo no kuburiki na kiriya. Je ndibuka ko ku ishuri hajya mu rushana ubu urabona ko atanu rushana gwinshi ruhaba. Ku ishuri nagenda mfise ikabutura imwe mu kwa yindi nkayitwara nyene ndayivoyagiza mu vyondo. Ngeze ku ishuri naca nkatira inyuma y'ishuri canka handi hantu abana batambona nkaca nambara ya yindi tagiye mu vyondo
hama namwigisha gaca ayinjiye mu ijoro akambaza ati Eric we waciye ko mbona menga ntiwatose toye naca namubwira toya niyaranjije je burya hari akantu twakunda gukoresha ati ngira n'imagine akoresheje niyaranjije nanaga Eric muri ivyo vyose urumva uri umwana yatawe na papa wiwe uri umwana wavutse utameze nk'abandi mbega nta bikomere byigeze bigutera ngo wumve ubabaye wumve wiyase wumve wotuma uva mu buzima ibikomere sinabibura narakomereka cyane n'intambara yagwanira mu mutima wanje ariko nkaburira inyishu kuko naribaza ati none kubera iki jewe vraiment ntakuze inganiriza umuvyeyi ntakuze mbona urukundo rw'abavyeyi ntakuze nitwa papa nk'abandi narabona abandi bana hajya kwiri ihemba gikawa ryaye kuri Ezine abandi bana abavyeyi babo baba ariko barabanezereza mu kubagurira uduhuzu dushasha mu kubajana ahantu bakabagurira bayita mabenye n'icayi bakayigira neza iryo ryari ryo terambere rigezweho umva nta by'amafana bakabagurira nanje narumva ikigumbagumba kutambara gahuzu nk'abandi bana jewe nakuze nambara bangurira mama yari yaranje akangurira ya kabutura hari ikabutura yagurwa amahera 200 bayigira nta mufuko yagira bashiramwo elastike ijya ishamburiyeri y'ikinga niyo yakugize haro ndano bayitera inkuru gatonya narigeze kuja gusengera ahantu ku rushengero rw'abafekabu gwari wacu sinamenya ko yacitse kaka elastike ngire ndaduga ku tu escalier twari tuhari kuko nari mbangutse bugi kabutura yasigaye hasi naduze abantu babonye umuntu yamburiye mu rusengero ati byamugoye abavyeyi nyene baca bazana agatenge baranshirako cansubira inyuma rero nambara yakakabutura yanje umva ivyo byose hari uduhuzu twamagaza abandi bana babagurira jero nkabona ivyo byose sindiko ndabigirako nkabona simpamagara papa nk'abandi bana ivyo byose byantera ikigumbagumba nkabona hari utwo nari nipfuza sindatugereko nkabona birambabaje cyane ariko naho vyarahimba kuko nje nabonye umutima ukomeye vyarahimba nkanezerererwa bijya bariko baragirira barya abandi bana nkiyumvisha kumenga nanje ni jewe bariko barabigirira ahubwo nkaca niyishiramwo ati ahubwo jewe bazongirira ibintu bi special tije burya babaye bumbikire nanje bazongurira kumva ni kugira niremeshe nyene nkavuga ati nta kubundi nyene biri bugende none nkaho abana bakuzunguruka bakora abangitangaza canke kwishengera byo wumva ataco byakubwira oya ahubwo bandaba nkuko ntaco byambwira cyane mugo harageze ahantu nza ndumva dusoni mugo babigize 2 3 4 5 10 20 isoni zarandurutse zirahera ndabamenyera ndavuga ati nta kundi nyene nuko bimeze ego uko barankunda cyane kubera nakunda gusubiramwo izi ndirimbo z'abaririmbyi ico gihe ndiba ko hari havumye ba Roriro nakunda kuzisubiramo narinzi kuziririmba narahagarara mu muryango kubera hari umusozi wari uri imbere yacu mvuze rero waca wasira umva rero nakunda kuziririmba ndazisubiramwo abana ku mutumba je nari directeur w'abana biba ku mutumba none Eric wewe wariba wiba gute tukira abana kandi tata amaguru abana kumva ku mutumba abana twari dukundanye abana nta kibazo twari dufitanye kubera bakuze bambona bavuga ati Eric ni umuntu wacu ahubwo batanambonye kuja kuragira nk'impene ntibagenda kuko je nararagiye impene abandi bagiye kwishura je naragira impene 8 ndi umwe wazigarura gute waziruka inyuma gute banazirutse nariruka yahaga impene isaze nanje narayiruka inyuma nkayigarura je bumve naragiye impene 8 ivyo abo ku mutumba barabizi abana batambonye ngo tujane kuragira batahabonesheje mugabo turi kumwe kubera nari delegiteri wabo ntiboneshe n'abavyeyi rero barankunda uti rero wari gisuma rero je nari delegiteri w'ibisuma ngo kubera narabapangira ati bamwe mugende gucunga kuri uriya murimo abandi
kuriya murima abandi kuriya murima zigume hagati ngaha mu kibuga zirishe ngaha hama nkaca ndababwira ati abandi genda murondere ibijumbu abandi genda muhiga amavoka abandi muhiga imyembe ati abandi mubacungire hagize uwuza agatangiye sinye ati muce muvuduka mwiruka ivyo rero abana bakabinkundira kubera nabapangira abana twakuranye kabisa narabavuye impande barumva ko ariho umuntu babuze nyene barashavuye cyane nukuri je ndatangaye urumva wewe wavukanye ingabire ziteye ubwoba ego vraiment none nagira nkubaze urabona ko uyu munsi uri muri fondation kwa Patrick Ngoga nagira ngo utubwire ubwo rugendo mwahuye gute ko Patrick yabi Bujumbura nawe uba Kayanza none mwahuye gute washitse ngaha gute nico nani nariko ndakizako urumva ko ubuzima bwa hariya bumaze kugenda uko ariko imyaka igenda yiyegeranya bo jewe naciye naratanguye kuza ndagendera mva hariya mu gacimbiri nja kwizone ngiye kwizone rero nari ntanguye kubona agasagara kuko je ndivuga ko nakuze nipfuza guhonyora ahantu hasize isima no kwishuri naraserebuye umunsi wa mbere banjana kwishuri wasanga ndiko ndagira kumwe abana bagira kunyerereza urabibona bariko baranyerera kunuze kwisima naye ndivuga ko naza ninyereza kugira numve uburyohe bw'isima urumva nari ntanguye kubona itara ukuntu ryaka ama video ico gihe hari havumye ifilimi za Rambo kasha nari ngaca ndaziraba hagize ugira impuha kama 50 ashangaca nkuramwo veni acenja kuminjira muri video nkaraba video aho rero nabandose amakuru rero njana mu bandi bana hari anya ku gatumba timwe muramaze kuraba video mwebwe timwe muramaze kurabona we Rambo mwebwe aho rero twari dutanguye kuyita Rambo nabande aho rero ndava mu izone ndatandanduruka nza ndashika kuri province ari naho twahura na wa mumama nababwira yanyakiriye mu Kayanza rero ndanduruka ndatera iyindi ntambwe ndaza ndatembera Ingozi ngiye ndatembera Ingozi rero urumva ko nakunda zijya gusubiramo zijya ndirimbo z'abaririmbyi ba kera ba Fariyazi tujya tuziki ngene twabakera ba Canco Hamisi hama abanyigeze Ingozi abantu baca baravuga ati umwana arashaka kunda kuririmba mugabo rero bakabona ni wa muntu wo mu Kirundi nyene ikabutura nambara isa n'inginagina urabona hari isi y'inombe wasanga riri ikabutura nambara isa n'inombe ugasanga umupira ebana wowe utera kigiharage come ivyo ndabibamwo kandi ndavyemanga hama rero hajya barindi bateguye ibiteramo ca ndavuga ati narinze ndahegera urumva abantu bo bambona yari imvo yo gusaba yo gusegerereza bo niko baca babona mu iyo shusho mugabo je mu mutima wanje buryo ibintu byo gusegereza ntivyigeze binzamwo kubera na mama yarabindinda mama araba mama bamuremera umwana wawe zumujana kubuguza babita kubuguza hari iwacu ati wowe wicwa n'inzara gute ufise iboro ngaho onye zumujana kubuguza bamuha amasho bamuha ibijumbu bamuha ibiki mu isoko mama ati oya umwana wanje sico yavukiye umwana wanje nukuri sino mujana mu bintu nk'ivyo urumva mama yakuze abimbwira mama aravuga ati icyo mama yambivyemwo nico cyatumye nanje mvuga ati ivyo ntakuze njamwo sinobijamo kandi ego hama rero ndanduruka ndaronka rero maze gutemberaho hose haca haba nsubiye ku gatumba kuko nanagendayo hama nkasubira muhira ndaranduruka rero ndahura n'umuhungu wo ku gatumba arambwira ati tuje Bujumbura kubacamo kubacamo tuje Bujumbura kubacamwo ndibuka amafaranga ya mbere twamanutse dufise ibihumbi 9 ibyo 9 twabironse gute ajya muyamura gikawa twaza tugenda dutora zijya kawa bariko baramura ziba zakorotse na bijya biharage hajya muyera by'ibiharage bijya baranduye tujya bagiye barasigazamwo twaza tugenda tudutobora rero hama twaca tudutonora ibiharage tukavyanikira nikewa tukazanikira twasha rero dushora cyambwa ati tugende Bujumbura wowe dushosha tubabakire ndibako navuye muhira ntorotse sinigeze ndanabivuga mama nico gikomere cyambere namuteye
mva umwana wanje yagiye he byagenze gute umuvyeyi yarabana arabura amahoro ntawe uri bumubwire ngo yaciye aha uwo muhungu aramanukana ni Bujumbura nawe ntiyaranahazi tugeze ngaho i Bujumbura biranka ubuzima tugeze kuri Gare du Nord nabona kumenga ngeze burayi ubonye amatara tubonye amatara muga ari umusirikare w'iwacu yakora muri kumusaga muri Kamo uwo twari tumuzi izina twari tuzi mugabo rya zina ryo mu Kirundi kumbe amaze kuja mu gisirikare yararihinduye tugenda tuvuga rero turafata imoto itugeza kumusaga cha turamubaza ngo wapo umuntu ngana ntawo hari ngo kandi rero aho 12 zariko ziragira z'umugoroba ngo kandi rero ngo mikambi ntandaro dutanga ngo murabe mugende hakiri kare ati ngawo umuntu nta muntu ahari kweri naho cha turasubira inyuma na turavuga none tuja he tuvaye twe tuzi kuri Gare du Nord gusa nta rindi zina ry'Ubujumbura twari tuzi burya cha turasaba abantu baratubwira ati nimusaba ka lift kumbure muraronka dusabye lift umuntu nitumubwiye ati twe dushikana kuri tuja kuri Gare du Nord yari we station yera ndavyibuka ariko sinzi kuko sinonke mwibuka kwisura ariko ndiba ko yari imodokari yera yi station aratuzana kumbe we yishiramwe ati barahamenyereye atugejeje muri ville baca bafata bisi no kuri Gare du Nord we yaca tugeza kuri bisi hajya muri ville kuzamusaga tubonye ijya soko turapfuye ati turapfuye kabisa rero ho tugeze ebana i Dubai mbo twebwe rero turicara turavuga ati aha turi bubuja tuja hana haryo tuzoba tugiye abantu bose baraza kutubona ko turabamanuka reka rero twicara anya rero hatugezeho umwana ariranye na ntiyumve nitwe twavyiteye hageze mu ijoro burira saa 3 saa 4 tuza tubona bijya birara byo muri ville bitanguye gunyovangira patrouille kubera nabona bikoma bizunguruka tuza twumva n'amajwi yarahindutse y'amajwi tumenyereye hari ya ruguri wacu siyo avugwa tumva bana ngo cewe ngo nararakaye ngo cengo maze imyaka 20 ngo ntanaduga tukabona umwana tumuri fege ukuboko kungana nkuko uti aha rera aha andugo yangu twihereza amaboko y'Imana burya rero turahaba abantu baraza baratwataka byabirara baratwaka uduhuzo twari dufise mu gasashe hari agasashe bita Dubai barakatwaka n'udufaranga 3,000 twari dusigaranye barabitwaka kubera mu kumanuka twamanutse n'ihiyasi ca dusigaruko cyambwira ati wewe rero turabaha indaro ntaco muba burya rero ikintu cabaye hajya imbere y'isoko anya imbere ahantu hari ahantu bakorera amapine haruguru imbere nyene y'isoko haruguru ahantu bakorera bita ku mapine ko hari na station ujyaje no rero twaraye je baca bavuga ati wewe rero wowe ntugoye kuryamika burya je nari hagaze guca nyene ukumbona baca bafata zijya pine za gitros zitatu kubera senere bwabe muremure nkuko burya barazigerekeranya barazincomekiramwe barazigerekeranya hejuru baca bafata ikarato barayitabura baca barafundikira baca bagereka ko nibuye ngo we ngo nimibu ntikujya ngo ntaco ngo we ngo tuzogukuramwe ejo kwama ngo tuja kubarondera bana naryama kabisa none narekamiye nyene ndasinzira ndaturitse umugono ndavuga ati nta kundi narabibayemwe nk'indwi zibiri kandi aho rero natanga verezema ku munsi wayakuye none ntibagenda kuncishamwe nyene byo kwa kundi kuncamwe erega je kuncamwe bavuga sinarinzi ko banjanye kunsega okay baje kugusegesha ati turosi boro utatuhaya bana ntibikunda wowe ucumenye yuje none nanje sindi bwikura hanigeze hajya nabona umenga ndazimiye ndabahuko ndamera guco biragenda nkuko ndavuga ati je ubuzima reka nisubire ku ishuri wacu nuwo muhungu baca baramwosha nawe nyene amafaranga baduhaya caranta amaze kunta emwe no kuri je sinzi Imana umuntu mu mama yampaye 5000 ndavuga ati aharira hakondose 5000 aha ndaduze burya cambwira umuntu ati tora igihombi nterura ushikane mu bisi ja mu Kamenge kuri Gare du Nord asha caranterura nashikana mu bisi burya yangejeje kuri Gare du Nord candururuka burya nururutse camura n'ukindi kirara nyene ci wacu muri famille ya ba mama yaramaze w'imyaka nka 20 twari ahubwo twari tuzi ko yanapfuye ambonye ati yo
mbonye iboro we uracariho ego cha fasha je ukuntu nukuri nduge je kubera naremerewe oya reka uduge ngo nguri kijuju ngo vya bintu vya ruguru biracakurimo guma ngaha turondera amafaranga ndavuga ati bazi ko mpuwe n'uwi wabo wa mama ndakize ndemera caranjane rero aho yaba mu Kamenge nsanga ba mu bandi babire ndavuga ati none ibintu nibiki burya maze kusanga ba mu bandi babire wewe rero yaca zarakotesha ikinga agacara zarankatana mu masoko yose bana twapfayo none we ngo kutabasaba none ngo kumubwira isoni ngugira isoni nanje ntabyo namenyereye none sabe ndabasabira ikisi ngo tubasaba ngo no baguha kora abavyeyi bibujumbura kweri mani bahesagira baraduhaye 140 mu mezi abiri 140 namubwira jewe nshaka kwidugira kuja kwiga hari muri vacances je nshaka kuja kwidugira kuja kwiga ngo sawa ureka rero ngo uramutse turaza kuduga aca aragenda muri ya mafaranga arigiramwo neza arigurira birato arigurira ipana yaje ambwira ngo hasigaye 50 ngo yandi ngo nzoyahiga ngo nzoyaguha ngo urumva ngo shango nta kundi ati oya jewe ntaco bantumye muhira reka nidugire jewe nta kindi jewe nkeneye ibyo rero ndabibamwe ndasubira ruguru muhira bambonye baranezerewe ntaco nabashiriye mama yarahimbawe cane mbwo nari nsifise 220 nibyo namushikaniye aca ndabimuhereza nyene mama yararyohewe cane aravyina aratambara atarika kabonye umwana wiwe uravuga mugawe warukerebutse ntuzi je nari nkerebutse gose aho rero sinzi ukuntu nagiye ingozi ndatangura mbijya bintu vy'imiziki ntanguye bijya bintu vy'imiziki agumva naguma ngenda nsibiriramwe abantu ndizya ndirimbo zabajya abandi baririmbye haragira umuntu ararambwira ati wewe ingo ndakukorera mu indirimbo arayinkorera abantu b'ingozi rumva baratangure kumenya mugabo nubundi ca nsubira hariya mu kijijini sinzi rero ukuntu rero namanutse navuze ati ndeka nje ingozi ca mpura rero n'umugenzi wa papa Patrick aca arambwira ati nimeze neza yego uzomanuka Bujumbura ryari ati nta mugambi kweri ati reka ronda gufotore jewe ari umugenzi mfise nzoguhuza nawe teye mu gico gihe camva ingozi ndamanuka Bujumbura hari za 2012 ndiko rero ndatembera namaze nyene gukerebuka ndiko ndatembera niho narindi ngaha mu Irohero anya kujya Muyinga campura na papa Patrick we yarari mu modokari aca arambona izuba ryankubise urupira ibiki aca arahagarika imodokari amaze guhagarika imodokari iwe yaranarenganye kubera yari karihuta n'umwanya mugo umutima uramwankira avuga ati subira inyuma umva wa muntu ntaraduhuza nawe ati subira inyuma mugo we yari yamumbwiye ati je nzoguhuza n'umuntu bita guje jero umwumva ca ndamanuka imbere atarampuza nawe carambwira ati subira inyuma nsubiye inyuma asubiye inyuma papa Patrick arambaza arandamutsa arambwira yego uva ingozi yego arambwira abakanaka n'abagenzi cyarabonzi n'abandi ntazi carambwira ati je nkorera naha tora nimero yanje niko ndi utamukazi uzoze tuvugane yani mfise 5000 aho rero umva navuga ati ni bya bintu yaciye nka 5000 ni bya bintu bya boss y'Ibujumbura byo kwirema biraheze ko arinza 5000 ndavuga ati nta kundi umva hari 2013 rero tucaro turongera ndongera ndamanuka kubera naraduga nkongera umva nari namaze kumenyera aca turahura na Patrick kandi duhuye raca mbwira ati yirurira mu modoka rubona ncika ca ndurira mu modoka yiwe ndamaranyika ndamwiganira ubuzima bwanje bwose amarandema arambwira ati yandemye bushasha ibintu bizogenda neza ibintu bizoryoha uzobaho neza nta kibazo we gusa gira confidence muri wewe ugumana icizere ntiwihebe ntiwumve kugendana ubumuga ko byotuma ucupfa ntiwumve ko byotuma nyene ukora ibindi bintu bidakoreka gumana icizere muri wewe nuko ronda gumana icizere
ndagumana nawe guhera 2013 kugira aya mango ari wari karamfasha agwana gira gute ingorane ndagwaye ndashaka kuduga ibi nibi nukuri umuvyeyi wanje hariho wa muvyeyi nabura nahise ndamubona amen twahise duhura bimwe nipfuza ko umuvyeyi yongirira yarabinkoreye bimwe gushika ibaza umuntu kugufasha ugashika naho unyumvira ati oya uyu ni papa mu maraso ahubwo uriye anya yarundi mwomekerano bagomba banyomekereko ati uyu ni papa wanje ukiyumva ko uri umwana wiwe kabisa ukabona n'ivyo agukorera ni nk'ivy'umwana wiwe Shatro turagumana ni inkuru ndende aho nabaye bugerageze kubera umwanya w'ikiganiro nabaye bucagagure ni inkuru ndende cyane ngira tuzoronka n'iyindi party tugira tubandanye hama rero turagumana uko ndamubwira ati papa abona rero ko biza bigorana uko mfungura uko mesuza impuzu uko ngira iki ngwaye ndi mu nzu ya jenyene urabona ko bingora ati je ndumva rondageze mu bigero ndashaka kubaka amen narambwira ati byo nivyo wacanye Tishaje kwose babakobwa nge ne babandi babonye umaze kutohoka uri kuravamwe umuntu ati bwize toya ndafise wombona nyina ntahura ukomeze atahura umuga bwanje abunezererewe ibyo nkora arambwira ati sawuza umunyereka umunsi umwe umva ntiyabihaye n'agaciro yavuga ati yani bya bintu nyene byo kuryoje inkuru hama turabonana rero ndamubwira ati uyu munsi mnoyo uzobuhari ndamumuzanira ruramuramutsa baranamubaza nyine ati ugene urumva nyene ko uri siri cyangwa umuhungu wacu nyene nibyuje ku profita ni toya jewe nshaka kubakana nawe mugabo rero aho onye ikintu abakunzi batari bazi nagiye kubibwira muzehe nanje ubwanje namaze kumwirabira kumwipimira ndiko nagiye kumubwira muzehe tumaranye hafi amezi 6 muzehe atabyatse ahubwo ukiri ngaho nyene ndagusabye umbwire ingene mwahuye ingene wamudraze yagenze gute kuko ndumva umengo kumubahuka nta bumugagira ameze neza arakomeye none mwahuye gute washoye kumuganiriza gute gushikaho umusaba ko mwubakana byagenze gute utubwira iyo nkuru y'urugendo rwawe